Kasubire kubaramutsa no kubakaza mwese abanywanyi bacu mwameriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravurwa cane ijya n'inoga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru agaruka ku bisata bitandukanye, inkuru zirabana n'umutekano, inkuru zivurwa mu birabana n'agateka kazina muntu ndetse n'ayandi yose muba mwaranyegejwe turayatohoza twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino bakayaturungikirana rero nkatunganya neza nkayagushikiriza. Hari n'ayandi makuru tuba turiko turavana mu masoko yacu, ivyandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru abariko aragarukwa ko irya nino vyose ntandi uzobisanga atari ngaha. Bipfuza rero kuraja uba mu bambere bashikirwa n'amakuru yizewe, utegerezwa kurondera ngaha warafyunze kuri sabone maze dushize ko inkuru ugaca ushikirwa nazo mu bambere. Kano kanya rero twashimye kugaruka ku makuru ariko aragarukwa ko n'amakuru ashizwe ahabona, amakuru avuye mwiperereza. N'amakuru rero tugira tubanze dutangurire ko imbere yuko turaba n'ibindi vyose biriko biravurwa. Imbere yuko dushira habona rero amwe mu mabanga y'iperereza ashizwe ahabona ndetse no kungene abantu bamwe bakorana n'iperereza bata abantu mu mitego bagafatwa ndetse bamwe bakicwa, ngira mbanze ndagusabe gufyonda kuri sabone niba utarafyondako kugira igihe cyose dushize ko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. Ku banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi ndabaramukije n'abakaze, turazi ko mukunda kandi mukurikira ibiganiro vyacu, nibagiye namwe mukurikira ibiganiro vyacu muri mu bihugu vy'ababanyi ndetse n'ahandi hatandukanye ijya nino ngaha mu bihugu vya Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese turabahaye ikaze muri ano makuru. Reka no makuru tuyatangurire ku makuru duhejeje kuronka ava mu masoko yacu ndetse n'ibiba biriko birandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari amabanga akomeye cane y'iperereza ahejeje gushigwa ahabona. Abantu rero muvugana n'uyu muntu mwiyubare cane, no muntu tugiye kubabwira afise amazina menshi, abamuzi mu gisirikare, yinjiye muri promosiyo ya 40 y'ibisongerezi by'intwazangabo mu gisirikare, yitwa Emmanuel Ndayishimiye. Ikambi ya nyuma yakoreyemwo yari batayo para, aho yafashwe yagirizwa urudandaza rw'inkoho. Ico gihe rero ngo yoba yari afise ipete rya Premier Sergent Major. Amaze gufatwa yarapfunzwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba mu mwaka wa 2015. Yarasohotse ibohero, ntituzi ko kwabaye gutoroka nuko yoba yararungitswe n'iperereza, akaba akora mu bikorwa vyo kuneka, ibikorwa vy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nkuko hariho n'abandi benshi bagiye barasogwa mu Mpimba kugira ngo bakorere iperereza mu mpisho. Abamuzi mu buto ndetse no mu mashure, yitwa Floribert Ndikumana, avuka Inyamugari muri komine Bururi mu ntara ya Bururi. Mu nyuma rero yarimukiye muri komine Mabanda ni mu ntara ya Makamba. Abamuzi mu ikambi y'impunzi Mahama mu Rwanda naho nyene yitwa Floribert Ndikumana. Nkuko amakuru yashizwa habona muri ndondeza, bavuga ko bafise izina ryiwe mu matohoza bakoze kwinyuruzwa ry'abagabo batatu bo mu Rumonge. Abo nabo nta bandi n'uwitwa Jacques Nibigira, Gilbert Havyarimana na Elso Nshinyabigoye, bafashwe n'iperereza ku wa 11/0 mu mwaka w'ibihumbi 2020 ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Floribert Ndikumana ari mu basirikare baba ex-FAB bakorana n'ubujejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu Major Noel Banyenzako. Mu gutega imitego rero abantu bavuga ko bafise imigwi igwana, uyo niwe akoreshwa cane. Iyo mitego ikaba yubatse gutya: Floribert avugana n'abafise ikiroberi ko azi abantu bashaka kugurisha inkoho mu Burundi, akanabahuza ku matelefone. Abo nabo rero baraheza bakarungika amahera abizigirwa babo bari mu Burundi, bakayabarungikira ayo amahera yo gukota imodoka ndetse no kuja kuriha vya bigwanisho. Abaguzi baba bari hanze y'igihugu
abatumwa bo baba bari mu gihugu. Floribert we rero araheza akavugana n'imigwi itatu, no kuvuga abarongoye ibiroberi, abarungitswe gutora umuzigo ndetse no kuriha, hamwe n'umugwi w'abakozi biperereza. Haraho rero bikenerwa ko hagira ubanza kuja kuraba aho ibigwanisho biri, kandi vy'ukuri agiye barabimwereka, ariko biba ari ibigwanisho vy'umugwi w'iperereza urongowe na Majoro Noel Banyenzako. Umunsi wo kuriha ndetse no gutora vya bigwanisho ugeze, abagiye kubitora baca bafatwa n'iperereza, imodoka n'amahera bikibwa, abantu bakabugwa irengero. Hari inzirakarengane nyinshi rero zirwa muri ivyo bintu. Bene imiduga bayitanga batazi ivyo igiye kunguruza. Abashoferi n'imiduga babwirwa ko bunguruje abantu bagiye gutora umuzigo. Hari rero n'abarongikanwa amahera batazi ico agiye kuriha. Abo bose baricwa n'iperereza kugira ngo ntihaheze hagire uwuvuga icabaye n'ababikoze. Uko niko rero vyagenze kuri Jacques Nibigira, Gilbert Havyarimana, Eliso Nshinyabigoye ndetse n'ubundi agira kane bari kumwe yoba yitwa Isa. Biramaze rero gushika no ku bandi benshi twagiye turashira ahabona. Floribert we ahejeje kubatanga ngo aca azimya itelefone yiwe, mu nyuma rero agahembwa ayavuye muri amwe yafatwa, be n'ayavuye mu rudandaza rw'imodoka. Amakuru dukura mu iperereza aravuga kandi ko Floribert Ndikumana yoba yaratanze amakuru yifashishijwe mu ifatwa n'iyicwa rya Albert Niyondiko mu mugamba muri Ntwarante mu mwaka w'2020. Pascal Ninganza batazira kaburimbo yagandaguriwe Imbatana muri Ndamukiza mu mwaka w'2020, ndetse na Deogratias Niyongabo batazira Kome yagandaguriwe muri komine Burambi muri Nzero mu mwaka w'2021. Amakuru dukura mu iperereza aravuga abandi batari bake bagiye baragwa mu mitego y'iperereza bamaze kuvugana na Floribert Ndikumana ko hari ivyo rero bagiye gutora. Ivyo bikaba bikiriko birakogwa ko amatohoza. Amakuru mashasha dufise aremeza ko Floribert Ndikumana amaze amezi make atahutse mu Burundi inyuma y'umwaka yari yinyegeje mu Buganda, aho yari yahungiye amaze kubona ko yamenyekanye mu vyo yakoreye mu Banyarumonge. Amakuru dukura mu iperereza yemeza ko n'ubu Floribert Ndikumana yoba bandanya guta abantu mu mitego, harimwo bamwe mu bariko barafatwa muri no misi. Yoba agenda ararondera bamwe mu bo bigeze gukorana, akababwira ko ngo yarungitswe ku gikorwa gihambaye c'imigwi y'abagwanyi. Ntidukunze gushira habona amakuru turonka y'abakora bene ibi, ariko kubw'ubuzima bw'inzirakarengane zishobora kuhasigara tukaba duhisemwo gushira ahabona aya makuru. Turafise ivyemezo bitari bike ko Floribert Ndikumana akorana na Majoro Noel Banyenzako. Ayo makuru akaba yashizwe abona na Ndondeza, akaba rero ari hamwe mu makuru twashimye kubashikiriza kugira namwe mumenye ibiriko biraba kandi bikozwe n'abantu bakorana n'iperereza. Niba bahende rero canke ngo mugwe mu mitego y'abantu mwene nkabo, biramenyerewe cane ko abantu babugwa irengero, ariko biraboneka ko imvo ziba zivyinyegeje inyuma arizo zose. Uko rero amakuru abandanya gutangazwa tuzogenda turi abashikiriza. Ico utegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone igihe turonse amakuru mwene nkaya ukaba mu bambere bashikirwa navyo. Ndakengurutse cyane rero kuri we tubana n'ayandi makuru abari karagaruka kijya nino tuba turiko turatohoza mu kanya, n'ayandi makuru agezwe ko araba aheje kudushikira duheje kuyatunganya, nayo muraza kuyakurikira ido nido. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese ku banywanyi bacu.